Ugwaruko ni rwinshi rwamukurikirana mama kandi dusubira kandi kugwapore kandi. Ibi ni ibintu bihe bigoye cyane. Je navuye ku kazi nibuka, navuye ku kazi nk'umuntu yasaze, ariko numva banyakiriye neza nshika ngaha. Nje nababwira ivyumviro vyanje n'ivyumviro vyanje vya mama twari dufisanye hamwe. Niwaheza amashure ntiwigumire mu gisagara, wa muvyeyi wawe watahire wa mukanda, yatubikanguje kwiga. Bagenzi nkunda, hariho abantu batibuka, hariho abantu badashima. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor, the number one channel of this industry Buja Flavor. Reka dukengurikira imana ya muri kumwe natwe every day, dusubira kandi dukengurira n'abagwe bakunzi ba Bujahit TV. Nkuko mubibona hano novuga yuko twagiye kurondera umwe mu mfura za ntibagira Sylvane. Murazi yuko aheruka kwitaba imana, twaronse amakuru yuko umwana wiwe ariko arakora ya ndirimbo yiwe wibuke gushima. Rero twaronse amakuru ko yoba ari ngaha kwa Bonchum. Rero twashimye ko tumurondera tumubaze byinshi about music kandi tubaze ku byerekeye mama wiwe ko yavyifashe, ko turazi yuko ko uri umuvyeyi ikintu coroshe. Reka kumbure tubaze, hari abantu baba bari hari ndani, kumbure reka tudodore kwanze ngo twaba tubikora. Bite nsawa boss? Saba biraza neza n'amahoro kabisa. Bonchum ni Bonchum DJ niwe mshaka ni ari murashaka kwinjira, ni ari ni muri etage hejuru, murashobora kwinjira nta kibazo. Ego baratwimiye ko twinjira, kumbure turashaka kwinjira nta kibazo. Yes, CK, follow me. Bari mu bikorwa guys, ndabasabye mutekereze gatoya. Ndabafinze umuntu mbonye guys. Bite? Sawa. Ego. Ego. Ni Bujahit TV, twashimye kubarondera murazo kudutunga nta kibazo. Ego ntangora. Urabaye Sylvane uratubabarira yake. Bite? Muri bande. Ni Bujahit TV. Buja. Biraza neza. Biraza. Bonchum, salama boss. Salama ya aje temna. Salama mzee. Ulela. Si kazi mzee, si unajua ni kazi. Lakini mnaingia hapa aje. Ni kazi mzee, si unajua tunapaswa tumtafute mtoto wa mama. Semeni basi bema nataka kusema hama turabe ingene tuandanye nakazi ka. Ariko nizere ko bitabagoye nabi Bonchum. Nimuvuga ivyo muvuga ko umwanya uratujanye. Turashaka kuyaga. Angora turashobora kuyaga. Nakimwe ariko watumenye. Na urumva ndabamenya. Munyibwire basi. Ni Bujahit TV, je nitwa Windi umumenyesha makuru wa Bujahit TV. Bujahit TV, okay. Urumva Bujahit TV. Kubera nabonye hit. Oh my god, okay. Turashaka kuyaga ariko. None mwebwe muvuye he? Twe turamenyesha makuru tuvuye ku kazi, twashimiye kurondera mva twabanje kurondera muhira, twakubuze rero twabije gucanga. Yo. None mama murakoze. Turashaka kuyaga ariko. Turashobora. Twicare. CK turashaka kwicara kumbure tukayaga. Kuvyerekeye amfite shaka ko tuyaga kuvyerekeye music. Uri kubwira iki Bonchum ushaka twirukare kandi? Oya ni sawa. Jewe nariko nditegura mu bintu byo kusubiramo ya ndirimbo ya mama. Murabizi yuko ariho kitaba imana. Naje Burundi kumuhamba. Ni ibintu bibabaje, ariko ni ibintu twari twarabivuganye. Yari yarambwiye yuko agomba yuko tusubire mu indirimbo hamwe, ariko yaciye agenda. So bica bigorana, rero ni jewe naciye ndabigira, rero nuko bice biba. Uyu nawe yambariye umuntu mwiza cyane, baca barantumira bamfashije cyane, murakoze bosho. Kumbure rero avuze byinshi, ariko nitwara bwatangura kumubaza, ariko turashobora kubabwira mumvise igituma kumbure iyo bari hano kwa Bonchum. Bonchum unaona nitia woga msalaba mtera mzee. Uko sawa? Niko sawa, sio niko sawa. Unaona nitia woga boss. Au sio na woga, hapa ni nyumbani tu. Lakini mmekuja bila kutujulisha tu, hakuna shida. Kwa sababu tulifanya iyo twabikora tubabwiye Bonchum na kutwimira ko twinjira Bonchum. Twari kubiraba mugabo urabona biragoye iyo umuntu umusiripire nyukaza nyene ari concentré kwa ho ikorwa nyene yateguye kera, urumva biragoye.
yindi mpamvu nuko abanye babana uvuga mu mahanga kenshi bakunda kumara imisi myinshi nga iyo twabagize ibintu nk'ibyo cyasumye ko tubarondera rero giturumbuka kumbure n'abantu usanga bagenda mu bintu bya surprise bakaza kandi mu bintu bya surprise ntubizi none ga boss ndabizi nico gituma turiko turakora twihuta kugira ngo turabe ko twoheza hakiri kare hama tujye kujya ubunane kabisa kumbure bochi baratubwiye kube turakuntu two kwihuta rero turakuntu kumbure bashobora kuja gusagira mbwira byo gusangira none yego nitwaheze indirimbo tuja gusangira bien sûr kabisa aratwemere hama rero dukora ikorwa cyatuzanye novuga yuko n'imfura ya ntibagira Sylvane kumbure n'umwana wa mbere twashimye ko tumurondera rero kumbure tumbaze byinshi kuvyerekeye mama wiwe kandi tunamuha pore kuvyerekeye mama wiwe nyene ko turazi yuko natwe twarabuze mu Burundi kuko ugwaruko ni gwinshi gwamukurikirana mama kandi dusubira kandi kugwa pore kandi ibi ni ibintu bihe bigoye cyane je navuye ku kazi nibuka navuye ku kazi nk'umuntu yasaze ariko numva banyakiriye neza nshika ngaha nje nababwira ivyumviro vyanje n'ivyumviro vyanje vya mama twari dufisanye hamwe hanyuma rero ndamona rero turiko turamuhamba ndamuririmbira kwa kundi nyene twahora turirimbana hanyuma uyu boncho yarari hari narumva jewe naje nk'umuntu nakubwiye ko naje nk'umuntu asaza ariko baramfata neza cyane baramuvuga mama neza cyane abantu bari buzuye hajya numva umenga ndafise famille kubera irya ndege yari ndende ariko murakoze kuza kuturaba rero ibyo ni surprise wana ntuze kumbure ndashaka kubaza rero kibaza kuvyerekera rero music kubera umuziki uri kurakora wa mama ni baki novuga yuko bo barawusubiyemwe ariko we nizere ko ufise urusha runini sivyo nizere yuko mama biri mu bimwe mama yari yaragusavye jewe nta nubwo yobinsaba jewe nubwo nobikora yoca avuga ati bikore ariko hari benshi bayimusaba iyo ndirimbo mama akavuga ati no indirimbo tuzoyisubirana je n'abana hanyuma yarasanzwe azero n'ababocu n'abantu n'aba Christian Xavier bari bazinanye rero nibo bace bavuga ati mbega twari twaravugana ibintu na mama wawe ariko ntitwari tuzi yuko ari wowe rero aravuga hama rero tuje turapanga yuko bijya byo kumuhamba biheze duhura nsinsubire muri Canada nta muteye iteka dukurikiranye indirimbo turumva yuko mama akajwi yaragafise keza vraiment kandi gashika kure mbe hajya vyakoroheye mu kuyisubiramo reka uyo n'ibyo n'ibyakoro ugera kubita n'igitari tuntu ugera kubita n'igitari n'ingoma yarazikubita urya ariko nakuze ndamuraba ndamenye nzi yuko ari we mama kandi nzi yuko hari abantu benshi bamuzi ariko jewe ntabwo yara iby'abandi yari mama gusa ariko arandika nkamuraba aragira gitari nkamwumviriza nani number 1 fan I was her number 1 fan duvura kogereza ku karekeshi kare umva nikwegeye muco n'abasanga nabaze kuba kale amwereka tugume nyene kuvyerekeye music ya mama mbe indirimbo ya mama yisohoye ryari yayisohoye mbere yuko mvuka ariko hari kera cyane yarakira umuntu muto nk'ubu noba namuruta hanyuma ariko ni mbere yuko mvuka hanyuma nasanze ahubwo amajambo menshi yariko aravuga jewe ngo uragenda muzaburaya we unuze wigumireyo uribuka ko Burundi bwagutangiye byinshi garuka ushime wibuke yariko aravuga jewe ariko ntabwo nta nubwo yabona kure cyane mama yari umuntu akunda Imana n'umuntu akunda Bikira Mariya n'umuntu akunda abantu benshi yafasha abantu benshi cyane urumva ni umuntu yitayeho abandi ariyibagira kenshi yitwa ntiyibagira ariko niryo umuntu yari ntiyibagira abandi ariko we yari yibagira mbe hajyanye dusara basubira rero ku byerekeye famille mbe papa aracariho ivyo ni vyakure papa aracariho ariko ntabwo ari ngaha hanyuma rero ndamfise abo tuvukana ariko muvukana muri bangahe hajyanye mama yasize abana bangahe mama yarasavye mu misanzu yarafise abatatu ku ruhande
jewe nari hagati hanyuma monsieur yari afise n'abandi batatu bari nka batandatu rero bica biba byakurera urumva ko ntoze responsibility icogwa kuri jewe mbe hajyanye tuvyerekeye dukurikiranye neza mama yarakunda umuziki mbe ivyo mama yakora uzobikurikiza canke uzobihagarikira nganyene nivyo yashatse n'ubundi urumva hari n'igitabo nasanze ariko arandikamwe indirimbo nyinshi kenshi nasanga ariko arandika rero nzogenda naje ndazirota indirimbo ndazirota ariko ntabwo ndagenda kurya yarameze mama yari umuntu nagomba yuko bamusubize muri studio ndabasaba abantu nimusubize muri studio mama ariko kujya kuba umuvyeyi bikanka byari ibintu byakure rero kugira ngo tumusubize ngaha aciye agenda n'ingoga afise nk'imyaka 55 ama wowe ubonye agusize ufise imyaka ingana jewe mfise 30 ati rero icyumviro cy'umuziki rero ntacyo ufise canke mu bisanzwe ndi umuntu akunda umuziki ndi umuntu akunda gutamba ndi umuntu akunda kuririmba ariko sinarinda bizi yuko nosubiramwe indirimbo ya mama nkabishobora nahatswe kwiruka ahubwo ho batari kumfasha nagomba niruke nukuri ngo tuyigire ya ndirimbo mama wa niwe yari bishatse ndavuga ndabizi nibyo yashaka navuga nti okay basi ko responsibility igiye kuri jewe nageze ngo tuzobigira hamwe abo duvukana ni bato kandi benshi baracababaye jewe rumva ndi imfura nuko rero mbe umunsi wa nyuma muherukana na mama hari ryari twaherukana muri Tanzania nari namutwaye hari yabwira ngo tugere vacances tugenda kuri Ocean Indie turagera agafani turatamba turi Ales twari dumaranye nk'imisi 15 ndasubira muri Toronto na wasubira i Burundi naho nivyo mwagize agafani mbe akajambo gato wibuka mama yagusigiye kagutwenze naka mama mama yaratwenza oh my god mama yaratwenze no gutamba kwiwe ngo mama yari umuntu atwenza cyane yatwenza bose nakuze ntwenga yakunda gutwenga kandi yari yagize n'ibintu byo namba bita maninde ngaha yitwa mama viva abenshi baramuzi n'umuntu yari yakunda ibintu by'amateatre ahubwo nasanze hari byinshi narinzi mama yakoze rero ico mama yarantwengeje no kuri novuga nka bibiri kumbure ubibonye canke uvyumvise uca wibuka mama directeur ivyo ni vyakuri mama ni wa muntu yumvira ibintu byinshi mu munota umwe gusa ukacubona rero umuntu ari urumu artist jewe haje sinohashaka no kone mama yari umuntu afasha bose ariko akunda aba artist yagomba kugira ndabizi yagomba yuko twubaka ishure y'umuziki twigisha abana b'umuziki ngira rero nivyo nzoca mbandanya ego ni mama kumbure akiriho dufashe mama akiriho nta by'umuziki mwigeze kuvugana ko muzosora indirimbo muri kumwe twarabivugana kuva kera kandi n'amavideo tukayafata turiko turafyina gusa wese ngena ati mama ririmba wese ngena kaza ngo tugaye dutwenga ariko twari dubifitiye imigambi nari mfise imigambi yo kuza muri 2020 kugira ngo tubigire n'abana hajya ku kiyaga tuhagende hanyuma rero aciye agenda amazosohoka canke bizogenda gute oya ivyo biraje kandi ndibaza yuko abantu bodufasha muri ivyo biraje ni indirimbo ya mama uriko urasubira mbe hajya wibaza ko abantu bazovyakira gute none si indirimbo ya mama ni wanje namba ari ya mama ici umuvyeyi yagusigiye ni ici wawe sivyo ni legacy yadusigiye twebwe kandi yarimo indirimbo y'impanuro nyinshi avuga ngo garuka i Burundi ngaha ndi ngaha kumbure ni nk'abantu bazoyumva bazoca bavuga ati bwa bundi rero Sylvane aracariho muzoguma mumubona mu maso yacu aracariho kandi ari mu bantu benshi no kumuhama nasanze nk'abantu benshi cyane nk'amajana 5 baje kumutera iteka bari bamuzi gusa nuko yari umuntu atishira hejuru cyane ni Sylvane aracari arabitubwiye nuvuga imfura yiwe hama rero Sylvane kumbure turashaka kubaza mbe Sylvane aracariho mu vyerekeye ijwi cyane
aracariho mu vyerekeye ukuntu yari ameze amablage yakora abana biwe esprit y'igihugu. uvuze ijwi kuvyerekeye music mbe hajyanye ntavyo yoba yarabasigiye kumbure ushobora kudukorera mu gahogo kwa twibutsa Sylvane. Hari indirimbo nyinshi mama yaririmbye ariko ziri mu mutwe wanje gusa. urashobora kuturirimbira basigatoye Ahubwo nyene harimwo n'iyindi irimwo hajya mu kanisa kandi ntabwo ari benshi bazi ko yayanditse. Mwaramutse Maria mawe nje kugusaba umuhezagiro nje kukwitura ngo umbere umuvyeyi ntaco nojura kazi ntaco noshobora tutari kumwe urya ni mama ni sure byageze gute kugira ngo indirimbo ishike mu bakatolika kujya mama yari umuhobwa en fait yagombye kuba umubikira hanyuma nyina we bagomba yuko agira umwana nje ndavuka hanyuma aca nyita Lisette cyangwa n'ubushapu bwa papa. yavyari mama gusa mama ni yari famille yiwe yavukiye mu baririmbyi mu bana b'abatisi nyina yararirimba bihajya nka mama twavuga akiriho yakwibukije mbe yakubwiye ko papa na mama bahuye gute. yo bahuye ari muri mu bintu bijya ngo hajya uri kuri bariko baragira ama competition yo kuririmba concours abakobwa benshi abantu benshi bariko baragira ama competition yo kuririmba acaririmbana n'abantu bitwa murangoye abantu bitwa gute abantu harimo ba Africa Nova ba amapatata aca bagwamwo rero bacaramucagura acagira iyi ndirimbo rero tugira dusubiremo iyi ndirimbo baca bahura na Mutama rero aho rero yaciye abona ko afite rumba mustar kubure rero dovuga yuko dovuga mbe mama yitwa gute yitwa Sylvane kumbure Sylvane hari ari proud kubona umukobwa wiwe imfura yiwe iriko iraririmba kumbure mu ndirimbo mama wawe yarakunze cyane n'indirimbo uriko ririmba mama yarayikunda cyane nawe nyine arazirimba mu ndirimbo zatumye mama amenyekana sivyo none nivyo ariko hariho nyinshi yari kumenyekana nabyo nuko yaciye agana mu bintu by'ubuzima bwinshi gusa ni nk'akajambo gato rero woshikiriza abakunzi ba mama kumbure abakunzi bakurikirana ibikorwa vya mama cyane bandanya mwumviriza ibyo yavuze muri iryo ndirimbo yari ibintu umenga ni ibintu biri simple ariko bikaze cyane niniya cyane kubera niyo ugiye nko muri Texas hariya muri Etazi ugiye muri Europe abarundi bose bari hariya iyo ndirimbye ako karimbo baca bavuga ngo ni mama wawe ni mama wanje kubera baribuka imuhiri wabo baribuka kugaruka kubera iyo ndirimbo ni ya kera bayikuriyeko hanyuma hariho interview nabonye ari kumwe na Nsabye abwira ati abaya artist bashasha baze baririmba ibintu bivuye ku mutima apana ibijya byo kugera hejuru gusa bitagira na meaning kumbure rero ico wemerere rero abakunzi ba mama ico ugiye gukora nko mu kibanza cya mama sino urumva no kwambara ibirato by'uwo ariko sino bikwira sinobikwira ibirato byiwe nogerageza nawe nogerageza ariko sinobikwira no kuri bijye n'ibirato binini ariko nzogerageza dusa n'abasuzira ikiganiro cyacu kumbure turashobora kumusaba rero aturirimbira akantu gato ku ndirimbo yariko araririmba kumbure kuri no mwanya sibyo rero okay yo man okay esingene biteye igomwe iyo ufise umuvyeyi esingene binezera iyo akubona kamwenyura naho uronka vyinshi wihebesheje uwawe wama wumva hari ico ubuze niwaheza amashure ntiwigumire mu gisagara wa muvyeyi wawe watahire wa mukanda yatubika nguje kwiga bagenzi nkunda hariho abantu batibuka
hariho abantu badashima bisi ni benshi abantu badashimura bazi abantu badashimura bazi yo aho nyene bonche murashobora kuvuza aho nyene gatoya gatoya ahantu numvise beat yaciba change urashobora kugira gatoya tora hariho abantu batibuka hariho abantu badashima niwe hwana nawe mwigisha uwuribuka ko yakurevye ugire ngo sinamuzi wibuke ko yagufashije uribuka nawe mugenzi mwahorana ku ntebe y'ishure uravuga umuramutsa uti wiruke wibuke ushime wibuke ushime niwagenda muzaburaya hewe ntuze wigumireyo uribuka ko Burundi bwagutangiye byinshi urabuze ko bukenye babakoze nyabo babahinga ugiye guteza imbere ibihugu biteye imbere garuka ushime wibuke ushime kabisa ugaruke wibuke ishime wibuke umuvyeyi wawe ntiyicwe niki nirungu hama n'umukanda ikintu ufite n'umukanda oya n'umukanda ya kugira ngo ufubika kigikwembe kugira ngo yagize yiruse hirya no hino yakuririye yakugaburiye yakwambitse uwawe ukaca ugenda ngo ugiye ngo muri ville rero ngo wasigayeyo ngo wagiye mu mahanga ukaca ugumayo ukibagira ninde yagufashije gushika aho ngaho wagiye nizere yuko n'ubwa mbere wabikora mama kiriho mama kiriho baho baranze oya kuburera aje kutubwira akajambo gato yuko bakunzi b'umuziki ndundi rero ninde akajambo gato yuko bakunzi b'umuziki ndundi muziki w'u Burundi uyundi akajambo gatoyi amfite wifurije abakunzi b'umuziki w'iwacu akajambo gatoyi wifuriza abakunzi abafana basi b'umuziki w'iwacu nukubandanya rero mukunda ibivuye ngaha muhira nukubandanya rero mu encourage abo mufise hanze kuzana bakabafasha kubera ndabizi hanyuma rero tukaguma dufatanya mu mugongo twese nivyo nuvuga sinze ko numvise ivyo wambajije nivyo nyene mfite nari nkeneye vya bintu tumwe dufatanye mu mugongo tumwe dufatanye mu maboko brosho musivyo none brosho mashatwe nga brosho mbona cheka brosho ni hatari sana ni hivyo amezungumza sawa kumbe rero bonchi barashaka kutubwira akajambo gato yibuka kuri mama aheruka kwitaba Imana je mu bisanzwe kijya gihe cyose twamaranye bari muri bijya bihe bigoye narashoboye kubona kwibonera n'amaso yanje ibicurangisho yasize nka gitara canke piano n'abana bari kora bikina amanda baza se wawe ati aba bana bari batanguye kwiga arambwira yego yari yatanguye kubigisha umuziki urumva rero yari afise umugambi ukomeye cyane yaranababwira iminsi yose yuko bazoja muri studio icyo kintu yageze kukibwira memba turi kumwe ati je ndakeneye ko indirimbo zanje nasohoye kera ndazisubiramo ukundi gusha donc voilà amareve yari afise niyo turiko turashira mu ngiro n'abana biwe voilà twizera ati rero ivyo Sylvane yasize avuze ko azokora abana biwe bazobikora mu kibanza ciwe bazobikora neza cyane kuko uyu muhejeje kuvugana afise imigambi myinshi kuvyereke ivyo nyina wiwe yamuraze ivyo yamusigiye ivyo yakunda kumubwira imisi yose yego kumbure ni bonje unavuga kandi ari president wa Amical sivyo nega boss ego cyane cyo turongo ya Amical des musiciens du Burundi nkuko wabivuze ni nko mu kibanza rero cha Amical nirihe ijambo kumbure yo kwifuriza canke yo kwifuriza abakunzi b'umuziki n'abakunzi ba Sylvane ego icambere na mbere nuko nashaka kubatera intege abaririmbyi bose iyo bari mu gihugu n'abari hanze borushirizaho gukora kugira ngo umuziki ndundi ushobore gutera imbere nibi bibazo dufise nibaza ko Imana izodufasha birangire hama tubandanye tuvuza umuziki dutera imbere umuziki w'Uburundi ushike no mu mahanga igihugu gitera imbere kigendegwe cyane hama nyakwigendera nawe ivyo yadusigiye amajambo yavuze abari hanze bayagendere bagaruke mu gihugu hanze turafise aba docteur turafise aba chimiste turafise abantu bakomakomeye aba ingénieur aba licencié
baze mu gihugu baze kuduteza imbere turakeneye byinshi cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi gishobore kugira ama industry akomakomeye afashe iki gihugu gitera imbere kumva rero muravyumvise numwe novuga yuko yabahagarikiye abaririmbyi bose bahani iwacu mu Burundi avuze ijambo ryiza twese dukorera iwacu dukunda ivy'iwacu tudakunze ivy'iwacu ntawe uzobikunda sivyo nega boss uko nukuri uvuze kumva rero dusa n'abasozera ikiganiro cyacu tuzosubira inshallah imana bikunze abwira bagira subscribe bakunze Bujahit TV subscribe to Bujahit TV akongereza gato baramutse mu cyongereza ko twumvise kuzi kuvuga icyongereza thank you so much for listening and thank you for visiting us today ibyo numvise je navyonze reka nazi mwe mwavyumvise bye